gisagara ca Rumonge bahuye n'imyuzurire ivuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika, aho kugeza ubu baba mu kigwati ca gatatu ku mutumba wa Mutambara. Mu gihe bahamaze baba mu mazu yubakishijwe amahema, aho ayo mahema nayo ubu yamaze gutabagurika, kandi aho nyene baba mu gihe c'imvura bongera kubatererwa n'amazi y'imyuzurire nyene muri ico kibanza babamo. Mbega leta yobira ikikora iki kugira ngo canke itegekanye iki kugira ngo abanyagihugu bashobore kubakirwa izindi nzu zikomeye kandi mu kibanza gikirurutse kidategwa n'amazi? Mukibajije nde? Umuvugizi wa leta. Ikindi kibazo ni cabahuye nyene n'ivyago ku mutumba Gabaniro, ni muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge nyene. Umusozi bahora babako warabomotse, aho baciye bungururizwa ku kigo c'imyuga ngaho nyene mu Gitaza, ariko aho ico kibanza babwiye ko badasubira kukibamo. Bamaze gukugwa kuri ico kigo bari babayimwo, bahawe amafaranga yo gupanga inzu ibihumbi 130, mugabo buhaize amezi agera kuri 4 nta mafaranga barasubira guhabwa. Mbega abo bobo leta yoba iriko ibategekaniriza iki narijya ikibanza bahora babamwo babujijwe ko bogisubiramo? Murakoze. Murakoze. Jewe nitwa Dushime Emery, nkaba nkorera ikinyamakuru Mashariki TV. Ikibazo ca mbere fise ndakirabisha ku muvugizi w'ubushikiranganje bijejwe inyubako, ariko umuvugizi w'umukuru w'igihugu be n'umuvugizi wa leta barashobora kumwunganira. Ikibazo ca mbere fise ni hariho abanyagihugu baba mu nkikuro yahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu muri hegitari 160. Bari baremerewe ko azohabwa umuzibukiro kugira ngo bashobore kwimuka bahave, ariko haraheze imyaka yababa 2 baratanze n'amanimero ya konte kugira ngo bashobore kubaha umuzibukiro, ariko no munsi baracyarindira nabo nyene ntibiraja mu ngiro. Mbega ho bahabuze iki kugira ngo bahabwe ayo mafaranga y'umuzibukiro? Akabazo gakurikiraho nyene ko bari baraharuriwe amahera y'umuzibukiro, mugabo hakaba heze imyaka yababa 2. Mbega mu gihe bazobaha umuzibukiro bazoguma baharuriye ku gaciro k'ico gihe canke bazohindura kubera amafaranga aguma yahinduye agaciro uko bukeye uko bwije? Ikibazo kigira kabiri ndakirabisha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Mu minsi heze baratanze itangazo rihamagara imikangara kwinjira mu rwego rw'igipolisi. Ikiringo ca mbere batanze cararenze barongerako n'ikindi. Twagishaka kubaza mbega hoba hari ikibazo ikihe catumye bongerako ikiringo izo ncuro zose? Murakoze. Murakoze. Nitwa Ndayishimiye Emmanuel, nkorera Radio Television Nationale du Burundi. Ikibazo ni kimwe gusa amfise ndacerekeza mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji. Ashobora kuganirwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo intwara yo hagati mu gihugu. Ikibazo gihagaze ku binyobwa vya Braludi. Twaraye mu ntara nziza ya Bururi, neza na neza kuri chef-lieu de la province, aho twabonye ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi byobahirizwa, ariko usanga mu gihugu hagati na cyane turavye nko mu gisagara ca Bujumbura, usanga ibiciro by'ibinyobwa bitigera byubahirizwa. Aha twovuga nk'ikinyobwa Amstel ndende, aho usanga ishobora kugurwa 4,000 canke 5,000, n'ibindi binyobwa nka Primus canke Petit Amstel n'ibindi bitubahirizwa. None byoba bigoranira hehe kugira ngo abacuruza ibi binyobwa bashobore kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta? Murakoze. Murakoze. Muri kano kanya duhe mikro abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye babajije ibibazo. Ikibazo ca mbere cabajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu kijanye n'igiciro c'isukari, ubu yakiri ku 8,000 ku kilo. Nigihe mu ntara ya Cankuzo umukuru w'igihugu yari yatangaje ko ico giciro kiri hejuru, afatiye ku mahera umufuko uvanwa hanze ushikira ko mu Burundi.
twabajije tuti mbega kama k'umukuru w'igihugu ntikumviwe. murakoze. haraheze iminsi ishirahamwe sosumo ridugije igiciro c'isukari ihingurwa mu Burundi. Ingingo yababaje abenegihugu benshi kandi ingingo na Sebarundi atatevye kunegura. Niho yaca asaba umugwi ubushikiranganji mu vy'ubujejwe harimwo ubudandaji gushiraho umugwi wiga neza igiciro leta y'u Burundi yofatirako iravye igiciro c'isukari iba yaranguwe hanze, ariko kandi hisunzwe n'uburyo sosumo ikoresha mu kurima, mu kwimbura, mu guhingura isukari. Barabibuka kandi yuko na sosumo ifise uturusho tumwe tumwe mu ntumbero yuko haboneka igiciro, kuko bigaragara yuko hashobora kuba harabayeho ukwihenda mu kuvuga mu kuduza igiciro c'umurengera, kugira ngo iyo ngingo isubigwemwo. Iyo ngingo rero izosubigwamwo dufatiye leta y'u Burundi ifatiye ku cegeranyo kizova kuri ivyo vyigwa biko birakogwa n'uwo mugwi. Mu kanyanza guca nsaba mugenzanje muvugizi w'ubushikiranganje kugira tubwire aho ibikorwa vy'uwo mugwi bigeze, kuko nkuko mwabivuze nyiricubahiro yarivumereye aratanga itegeko yuko biga mu maguru masha, kandi turizera ko bari kukivi baratubwira aho bagejeje. Ariko ni nakaryo kandi ko gusura gutera kamo kwibuka yuko nkuko yabishikirije mu butumwa mu ndamutso twashikirije ku izina rya Sebarundi yuko indongozi yose ingingo zose dufata zitegerezwa kwisunga ineza y'umwene gihugu. Rero tworemesha bene gihugu yuko iyo ngingo izosubigwamwo kugira ngo hafatwe habe hari igiciro kiremurura gatoya bene gihugu baremerewe n'iyo ngingo, nico giciro kivuna hisunzwe ibikorwa vy'uwo mugwi. Ngira rero cengira ko sabe umuvugizi w'ubushikiranganje mu vyo bujejwe ari mu budandaji kugira ngo atubwire ibikorwa vy'uwo mugwi aho bigeze, kuko nivyo leta y'u Burundi izokwisunga kugira ngo ishobore gutora ikindi giciro itihenze ifatiye ku vyigwa vy'idonido vyubakiye ku bisaba vyose barabiye ku gisukari iba yaranguwe canke ku bihingurwa, kugira ngo amashirahamwe ntahombe ariko n'umwene gihugu ntazimbwe. Ndakoze nyakubahwa muvugizi wa nyenecubahiro umukuru w'igihugu cacu. Nitwa Niyukuri Onesime, nkababwira ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Nkuko mubishikirije ubushikiranganje bwarafashe nkama akamo ka Sebarundi kugira ngo turabe neza higwe ibijanye n'igiciro cari cashinzwe, kugira ngo turabe neza yuko ico giciro cyoba vy'ukuri cafatiye kuturusho twose, baba abadandaza bayikura hanze canke ihinguriro sosumo risanzwe rihingura iyo sukari ngaha mu gihugu cacu twoba twarisunzwe. Umugwi rero warashizeweho, ubu uriko urasozera ibikorwa vyo kwegeranya ivyo biharuro vyose. Uwo mugwi uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo nkuko mwari muhejeje kubishikiriza, igiciro hisunzwe ivyo vyose giheze gishingwe kandi kibe igiciro vy'ukuri kiza gifata mu gishira mu ngiro uwo mwitwarariko wa bene gihugu, kandi kize cisunga utwo turusho twose eka n'utwigoro leta mvyeyi leta nkozi yama irikirakora ku munsi. Tabaciriye mwonyi mbatari banga mwotubwira ikiringo uwo mugwi wahawe kugira abarundi bagirikize. Umugwi wasabwe gukora vuba bwango, ni muri iyo ntumbero rero umugwi waciye ushigwaho kugira ngo wige neza ivyo biharuro vyose. Murazi yuko kwegeranya novuga ibintu bitandukanye vyofatirwako bisaba gushishoza neza kugira ngo vy'ukuri igiciro kizoza gishinzwe kize atari igiciro gica gisubirwamwo ubwo nyene, ariko kibe ari igiciro kiza cafashwe neza kandi
caharuwe neza kugira ngo ico giciro kizoshingwa kiba ari igiciro kiza by'ukuri kije kuramira abenegihugu. Ntitwovuga rero ngo hoba harabaye gucegwa, ariko twokwizeza abarundi yuko vuba bwango igiciro cisunga ineza y'umwenegihugu kizoshigwaho. Arakoze mugenzi wanje yanyunganiye. Igikuru twoshikiriza abenegihugu bose bariko baradukurikira nuko uwo mwitwarariko wafashwe nka nkama yuko inzego zibijejwe nabo nyene icubahiro yahaye ico gikorwa bari ku kivu, kandi sinkekeranya ko nabo nyene bariko barakurikirana kino kiganiro. Ni akaryo rero yuko nabo nyene aho bari bumva yuko ari ukubangura kugira ngo umwenegihugu ashobore kurema urugo. Murakoze. Abo tukiri ngaho nyene muri Sosumo, mbega none umwimbu uno munsi Sosumo ishobora gutanga uwo bungana gute? Mbere umuntu aravye n'ivyo biciro ingene yiyumvire kubiduza, bizaba bipfana iki na mikoro y'abene gihugu mbere n'umwimbu Sosumo yoba itanga? Yego, reka mushikiranganje batwishure. Murakoze. Umugenzanje wo mu burimyi n'ubworozi araza kunyunganira kubijanye n'umwimbu, ariko ico twoshikiriza nuko kugira ngo Sosumo ishinga igiciro, mu kwibuka yuko hari ingingo yari yafashwe kugira ngo abashobora bose kuza kuzana isukari hanze y'igihugu bashobore kuyinjiza. Ni mu gihe Sosumo isukari isanzwe ihingura bivanye n'utubazo tumwe tuza turaba itari igikwiye, ariko muribuka neza yuko ku mwaka bashobora guhingura amatoni ashika kuri 12 canke 15. Rero umuntu mbere yuko ikibazo c'isukari gitoregwa inyishu, umuntu wese abishoboye ashobora kuza kuzana isukari ayikuye mu bihugu duhana imbibe canke na kure. Ni muri iyo ntumbero rero twavuga yuko igiciro cari cashinzwe casa nikije kwisunga novuga iyo ngingo yari yafashwe, canke uko isukari ivuye hanze yoba iri kiradandazwa ngaha mu Burundi. Ariko nkuko twamaze kubishikiriza igiciro cari cashinzwe, mwamaze kumva yuko hariko harakogwa ibitari bike kugira ngo ico giciro gishingwe hisunzwe uburusho bwose leta mvyeyi, leta nkozi iba yahaye baba abadandaza baza gukura isukari hanze canke ihinguriro Sosumo. Murakoze. Ikibazo ca kabiri cabajijwe umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amazi n'amasoko ntanganguvu. Twabajije tuti mu misi heze hari hagize imisi yibonekeza igitoro cyo mu bwoko bwa essence, ariko amazutu asanzwe akoresha mu gutwara ibintu bya nkenerwa byinshi ntiyigeze aboneka, yagumya Kenya. Tukabaza tuti mbega uburyo Sopebu yakoresheje mu kugira haboneke essence habuze iki ngo ibikoreshe kugira n'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kiboneke? Murakoze. Je nitwa Girukishaka Innocent, abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amazi meza, ubutare n'agataka. Ku kijanye n'ibitoro ubwoko bwa mazutu, ngira mwarabonye ko bijanye na essence ni sawa. Murabona ko n'ubu kabazo kari kabaye naho nyene, ubu naho nyene ni neza, biko biragenda neza. Ejo harashoboye kwinjira n'izindi modoka zishika ikamyo 200 zizanye essence. Twizere ko ahata kibazo gihari muri essence. Mugabo kijanye n'ikitoro kijanye na mazutu, murazi ko kwisoko tuhahuriye turi benshi, mazutu essence yakunze ko binyaruka, mugabo mazutu nayo nyene turi ku murindi, turarindiriye ko navyo nyene bifata intumbero. Kandi n'ikitoro cya mazutu burya ni cyabuze cyane gose, hagiye haraboneka bike mu kurindira ko ubwato bushika. Turiko turakora ibishoboka ku isoko i Dar es Salaam, turagura ibitoro bike kandi birashikira bene gihugu ukuri kwamye. Murakoze. Mu kwizeza abarundi kubwo bwato buzoshika ryari, kuko umuntu abiravye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu nico gituma hatwagwa ibintu byinshi
ndetse iyo gikenye kikabura usanga n'ibindi by'ibintu bya nkenerwa bica biduga no munsi mwotanga umwizero uyuhe? umwizero urahari kuko burya buhinga twakoresheje kugira turonke essence nibwo turiko turakoresha n'ubu, kandi murazi ko isoko durira ko turi benshi. Iyo twahuriye turi benshi birashika umwe akaronka no munsi undi akaronka ejo. Twizere ko rero mu minsi mikenya nabyo nyene ikibazo cy'ibitoro cya mazutu kiratorerwa inyishu. Murakoze. Umuvugizi wa leta y'u Burundi arafise ico abunganira. Murakoze cyane. Nagomba kunganira kuri ico kibazo kijanye n'igitoro muri rusangi cyaba mazutu canke essence. Abarundi harageze ahantu tumera nk'abibagira no gushima intambwe tuba tugezeko. Ndibaza neza umurundi yoraba uno munsi aho tugeze akahageranya no mu mezi abiri aheze cyangwa mu mezi atatu, yovuga ati ashi, akabanza akabona ko intambwe duteye ishimishije. Uravye mu minsi iheze aho n'abana bagira base n'abananirwa kuja ku mashuri kubera kubura ngene abantu biyunguruza, uno munsi ukabubona hari aho uca ku masitasiyo y'abatanga ibitoro ugasanga bajya abantu baje gutanga itoro bariko barakina urubugu bahamagara mu motari babonye bati ngunywe. Ico kintu twogishima, ico kintu twogikenguru kubonye bariko barakina urubugu bahamagara abantu bati nimuze munywe igitoro, siko vyari ejo. Aha rero tukajya dutera kamo abarundi bose, kubera iki? Kubera ubwo bukene bw'igitoro cyane cyane haragiyemo n'uruhara rw'abantu bimbura kimazi canke abantu b'inkozi z'ikibi bagenda bagerageza kugwanya utwigoro twa leta kugira ngo bigaragare ko atakigenda neza kiriho. Ariko abarundi bose duhagurukiye rimwe tukabagwanya. Muraza bamaze gufatanwa amabido menshi amajana n'amajana bariko bayanyegeza mu mazu, abandi bagenda kuyashora hanze. Aha ni hamwe hasabwa ko uruhara rw'umwe wese ruboneka mu kugwanya abo bantu batwononera iterambere mu bijanye n'ico gitoro. Urazi ko hageze n'abantu bashobora no gutanga n'igiturire kugira ngo igitoro ntikize, ariko abo harabonetse umukenyuro watumye gishobora no kwinjira. Ico kintu rero twoshima, tukiga gushima ibyiza tugezeko, tukizera ko imbere hasumba ahahise, kandi umwe wese agashiramwo udutege mu vyajejwe no mu kudoma k'urutoka bariko baratwononera, umurundi wese akagira uruhara. Murakoze. Ikibazo kigira gatatu cabajijwe n'uwitwa Siriro, yakibajije umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Yabajije ati ikiza c'ibihara by'inkende kiriho mu Burundi uno musi cifashe gute, ibiharuro bimeze gute, mbega leta iri kwikora gute kugira ngo ihangane n'ico kiza? Nitwa muganga Polycarpe Ndayikeza, mvugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi. Turashimiye cyane umeshe makuru yabajije ico kibazo kugira ngo dutange umuco kuva kwigenekezo rya 2025 mukakaro. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje arundi n'amakungu ko ikiza c'ingora y'ibihara by'inkende variole de singe canke bavuga mu majambo avunaguye mpox cateye mu gihugu c'u Burundi. Rero kuva ico gihe gushika uno munsi ibikorwa byarakozwe ku rwego rudasanzwe gushikaho uno munsi tumaze gutora abantu bagendanye iyo ngwara bashika 1093. Abo nabo bakaba batowe mu bagenda barondegwa mu mihana mu kibano bashika 6,632. Mugabo abiketswe ko uwo bafise ibimenyetso tuja kubibutsa bashika 2,677. Aho no kugera ejo igenekezo rya 10 ukwezi turimwo, ari nabo batowemwo abo 1,093 bamaze kuba diagnostic positive, bamaze gutorwa iyo ngwara. Ariko twamenyesha yuko kubera kubitaho hakiri kare abashika 589 baramaze kwisubira mu mihana bakize neza, bagenda batekerewe impanuro z'ingene bo kwirinda gusubira gufatwa
turashima cyane ingene tubitaho kare kandi umwimbu uranavyerekana kuko kuva iyo ngwara itangura nta muntu undi numwe irahitana mu Burundi. Hanyuma uburere bw'ubuvuzi dufise mu gihugu burashika 49 rero 40 na kamwe muri ubwo burere turamaze gutoramo n'imiburo ibiri umuntu umwe agendana iyo ngwara, ariko kwigenekerezo turi kuno munsi uburere bw'ubuvuzi bushika 33 nibwo bufise abantu byuko turakurikirana. Rero uti mbega ho bari ko hakogwa iki kugira ngo iyo ngwara ntibandanye irandagata? Ibiriko birakogwa ni vyinshi, cyane cyane bifatiye kuguhimiriza. Turahimiriza cyane dukoresheje abakozi bo kwa muganga bakifashisha imiduga ifise bwa buhinga bushikana amajwi kure vehicle voix. Hanyuma tukagenda turaraba twisunza abo tuba twatoye tukajiyo bava mu mihana kugira ngo turabe abo babana kwatabo twotoramwo tugize abo dutora tukabavura kare kugira ngo bakire n'ingoga kandi ntibanduza abandi. Turashimikira cyane kuvura ku buntu kugira ngo ntagire uwo gwara uwo kibona ikimenyetso ntareke kuja kwivuriro kubera ataburyo afise. Naco gituma abo tuvura bose mu bigo tuvuriramwo tubavura ku buntu. Turashimikira kandi kwisuku kuko mu bituma niyo ngwara itera isuku ririmwo haregerezwa cyane hari biharo byinshi amazi dukoresheje imiduga nibisaho bimwe bita bladder ibisaho birimwe amazi dufashijwe n'abasanzwe bafasha leta y'u Burundi babijishiye mu bushinzwe bw'amagara y'abantu n'abandi dukorana ivyo bigakogwa ku munsi rero ni igikorwa kibandanya kigumako kandi tunashimira n'amesha makuru ingene mudufasha mu kumenyesha inyifato nziza abene gihugu bokora kugira ngo iyo ngwara ico kiza tugiheze duhangane n'iterambere. Murakoze namwe ubona tugende muri sentare ntayo nyuzwa mwishuro kibazo kijanye n'ubwinshi bw'abapfungwa mbere kandi n'ingene boba abarangije kiringo canke bejejwe nimba barekugwa. Murakoze haramaze iminsi hari amasekeza yo kurekura abanyororo nk'uko mwabivuze abamaze umunyororo abaronse ikigongo c'umukuru w'igihugu n'abamasentare yejejwe aho twovuga abarekuriwe mu ibohero mu Rutana n'abarekuriwe mu ibohero ry'Ibubanza. Ku yandi mabohero yose asigaye haciye hakogwa intonde ziraba iyo migwi y'abadore kugwa. Rero intonde zaramaze gukogwa hari hashizeho umugwi uvyiga barahejeje kuzikora baca badiha ababatumye kugira bazitosore umwanya wari wo wose izo ntonde zica zisohoka kandi baduca barekugwa mu mabohero asigaye yose batari bararekuwe. Siriro yabajije ati hariho n'abanyororo bezwa n'amasentare ariko ntibarekugwe, hari kandi n'abafungwa bakamara ikiringo ariko nabone ugasanga baracari mu mabohero ntibarekugwe biva kuki? Abari muri izo ntonde muvuze n'ibyo nariko ndavuga ko bazikoze, ariko ku bijanye n'abahejeje umunyororo hari urubanza uheze umunyororo hakaba harimo ikibazo c'indishi c'abakorewe ivyaha. Uba wahejeje hari n'abashiraho bakubwira ko udatanze ivyo sentare yavuze buzokongerezwa kandi igihano. Ivyo byose rero nivyo bavuze ko bashizeho imigwi vyiga kugira ngo batange icegeranyo. Bamaze gutanga icegeranyo ababatumye bazoheza batosora izo ntonde. Niho ndababwiye ko intonde zaraheze gukorwa bariko barazitosora umwanya wari we wose bafatiye kuri bicanke biriya bazofata ingingo ab'ico kigongwe kire abadosanga koko bararekuwe na sentare ikigongwe igihano bategeza gukora caraheze atakindi gifashe gihari baduca bataha. Dufatiye nyene kuri ubwo bwishi bw'ibitigiri mu mabohero bya bindi byo guha ibikorwa byungura igihugu abanyororo kugira ngo ibyo bitigiri bize biragabanuka bigeze birakogwa cyane akarano bahani nk'ejo mu ntara ya Muramvya umushikiriza manzo wa Republika yarahamagaye abo ivyo vyaha abo ico kigo ivyo bikorwa vyega biraba ivyaha bifise igihano gitoyi kandi
henshi birakogwa mushobora kuba mutabimenya mugabo birakogwa n'abashikiriza amanza ba Republika mu ntara zitandukanye kandi ngira igituma bitavugwa cyane ni kubera vyoba biraba ivyaha bito bito ego nuno munsi nejo haheze muri Muramvya byarakozwe. Murakoze. Ubu naho tuje ku kibazo cabajijwe n'uwitwa Tarsisi yakibajije mu bushikiranganje bujeje ubutare n'agataka amasoko ntanganguvu yabajije ati umukuru w'igihugu yarashimye ingene urwaruka rwiyungunganya aha yatanze urwaruka rwiyungunganije ku mutumba wa Nyabibongo ni muri Nyabiraba kwa bagize bashowe kugira umuyaga nkuba ariko ngo bagasaba gushigikirwa kuko bakeneye icuma bita transformateur. Sinzi mu bushikiranganje kwibi mubizi mwobafashiki. Murakoze cyane nababwiye ko mvugira ubushikiranganje bw'amazi meza ubutare n'agataka kukijanye n'iki kintu kijanye n'umumenyesha makuru witwa Tarasisi yabajije Kinyabiraba jewe nabajije mu babijejwe bambwiye ko icyo kibazo ataco bazi mugabo bambwiye ko bagiye kugifata mu minwe kugira barabe ko abo bajene ubwo gwaruka gwo kwiteza imbere mu byo bariko barakora. Murakoze. Tarsisi nyene yabajije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ati hariho ababuza babo baronka amahigwe yo kubibuka yatanze uburorero atariko hariho ababuriye abana mu Kibimba ku ishuri ryo mu Kibimba bahora bankigwa ko babibuka ati biva kuki. Murakoze kumpa ijambo. Ndi Lieutenant Colonel de Police Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Ikibazo kijanye no kwibuka ababo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntawe babuza kwibuka abiwe yabuza atanse. Birakogwa rero baba bajya bimaze kuja mu mategeko nk'incungu z'u Burundi canke abo bitaraja mu mategeko bamwe bose barafise uburenganzira bwo kwibuka ababo mu kurindira yuko hazoba rya tegeko rishiraho umunsi n'icibuso abarundi bose bazohora bibukira ko ababo nkuko bitekanijwe mu itegeko rigenga umugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira. Kuvyerekeye rero neza na neza ivyo mu Kibimba ntawabujije guhimbaza mu Kibimba ukungene vyagenze mu Kibimba ababuriyeho ababo batanse bashaka guhimbaza kwibuka abo babo ku itariki imwe 21 Gitugutu aho musanzwe muzi urubanza ruba ruhari ku rwego rw'igihugu hanyuma rero ivyo bikaba vyoca bitera akajagari kuko nta kuntu igihugu cose coba kiriko kirahimbaza urubanza rumwe rw'igihugu rumaze kwandikwa amategeko y'igihugu ngo hace haba umugwi nawe ucuvuga ngo natwe reka tugende gukora ivyacu muca mumva ko hace haba amakajagari naco gituma bene kuburira hariya bari mbere banasabwe ko buvuma bazana ishugwe ryabo bakarishira hajya haba ariko harabera ibi urubanza ku rwego rw'igihugu ko hariho ikibanza cagenewe ishugwe ry'umumaratiri atamenyekanye wabiya vyabaye kiriya gihe. Ivyo rero ntibashoboye kubikora turizera neza yuko gihe bazoshaka kubigira ukundi bazoza biture abajejwe intwaro bahariya hanyuma barabe neza yuko ibikenewe vyose vyotuma atakajagari kabamwo mu manza ziba ziko zirabaza igihugu ko bikwiye basanze bikwiye baheze babemerere babone kwibuka babo mu buryo bifuza. Murakoze. Mu bushikiranganje bujeje uburimyi n'ubworozi Roseline yabajije ati haraje imbuto z'ibigori za pane 53 atariko mu ntara nyinshi bagumye bamenyesha ko izo mbuto zidakwiye. No musi ko agatasi abantu benshi bariko baratera ati ntibazohava bacegwa abarimyi bokora iki. Ego murakoze cyane. Je nitwa Clement Kumasabo abari ndi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije.
shimire umumesha makuru Roseline yabajije iki kibazo twovuga ko ari inkoramutima ku bene gihugu na cyane abarimyi rero yabajije ati mbega none ikibazo c'imbuto aravuga izi mbuto ziva mu gihugu ca Zambia ati ntizashoboye gukwira abene gihugu mbega none muri ko murakora kugira ngo abene gihugu bashe kuronka izo mbuto mbanje kuvuga ku kibazo kijanye n'izi mbuto ziva mu gihugu ca Zambia two ntakajya gusura kandi kwamenyesha yuko amatona ashika amajanane amaze guhabwa abarimyi ubu rero twimirije ko vuba ayandi matoni ashika amajana na nyene navuye mu gihugu ca Zambia nayo nyene azohabwa abarimyi kugira ngo bashobore kuyatera muri iki gihe koko mubona agatasi twamaze kukinjiramwo itera ryamaze gutangura hanyuma ikindi naco nagira mvuge cyane ku bariko baratwumviriza nuko ngira nkuko mubizi akimuhana kaza imvura ihise arico gituma rero dutera kamo cyane abarimyi kumva neza yuko no ngaha mu gihugu cacu hariho imbuto zigwirizwa ngaha mu gihugu nazo nyene abarimyi bashobora kuzikora ko kugira ngo bashobore kuzirima kandi zishobora gutanga n'umwimbu ico tubahamagarira tubabwira tuti izo mbuto iyo baziteye bazihe ivyankenerwa bashiremwo umwavu kwiye uko twarabonye yuko harimwo zimwe twagiye tubona yuko nazo nyisha gutanga umwimbu ushimishije arico gituma rero muri yo ntumbero dusaba yuko cyane abarimyi bo kwijukira n'izo mbuto zisanzwe zirimwa mu kino gihugu cacu nkaca mbona nakajyo kandi ko gusaba abarimyi tubatera kamo kubo baba bafise utubazo tw'imbuto z'ibigori kwitura amabiro ajejwe ivy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije kugira ngo bashobore kuberekaho izo mbuto zisanzwe ziri kugira ngo babishoboye ashobore kuzigurira kugira ngo bashobore kuzitera ntihave tuzosanga harimo bagize ikibazo canke babuze izo mbuto kandi aha canke hariya umuntu ashobora kuronka izo mbuto sinzi ko noca ngira ko no ku kibazo cabajijwe kijanye tukiraho nyene ku mbuto hamwe n'irima n'itera umukuru w'igihugu mu ndamutso yarungitse yavuze ati ntihagire umurimyi acegwa yararishe ifumbire no munsi ibijanye no gutanga ifumbire mu ntara uwarishe wese yararonse ego murakoze cyane ibijanye n'ifumbire koko nivyo ni kibazo naco nyene kituraje ishinga kandi kiri mu myitwariko ya leta kugira ngo umwene gihugu koko nawe nyene ashobore kuba yararishe ifumbire ashobore kuyihabwa aha rero muri leta bice mushikiranganje tuvuga ko abahinga bari ku kivi kugira ngo bagende babikurikirana ahagiye hibonekeza akabazo gashobore kugenda gatorerwa umuti ariko aha kandi nkaca nabona nakajya kumenyesha yuko ngira ngo murabona hariho bari babajije ikibazo kijanye n'ibitoro naha naho nyine hari akabazo kajanye n'ibitoro ariko turiko turagerageza kugira ngo naho haba habonetse akabazo gasanga amwe bagize ibibazo bijanye n'ingene bashobora kunguruza iyo fumbire ishobora kuva ku rwego rw'igihugu igashika mu ntara igashika no mazone kugira ngo hagiye haboneka ibibazo dufatanije n'izindi nzego zibishinzwe tugende dutora umuti kugira ngo iyo fumbire ishobore gushika aho itegezwa gushika amazone hanyuma abarimyi nabo biboroheye kugira ngo bashobore kugenda baronka iyo fumbire vyoroshe akandi tuca tubwira abarimyi yuko bo kwihutira nyabuna kugira ngo barihe ya mahera asigaye kuko iyo barishe amahera asigaye bashobora uburenganzira bwo kugira ngo bashobore gutora iyo fumbire uhejeje kurarira amahera asigaye no kuvuga ko acagenda kuri zone hanyuma bagashamuhereza iyo fumbire hama agasha ashobora kuyikoresha mu ndimiro murakoze irako rero muce mwishura kuri cya kibazo naco kivuga yuko ibigori bizimvye muri kino gihe akabazo mesha makuru ivyegeranywa na anagesa ico biriko birakora muri kino gihe ego murakoze cyane ikigwana jesa koko naco nyene tuvuga ko kiri ku kivi kandi turana yuko uko biri ubu atariko vyari mu iyo myaka iheze ubu hariho ico novuga gishasha cabonetse
cyane cyane mu bijanye n'ibikwa ry'ibigori vyegeranijwe n'ikigo Anagesa. Nkaca kandi nibutsa yuko mu vyo ikigo Anagesa kijejwe harimwo koko kwegeranya umwimbu. Mugo tuvuze kwegeranya umwimbu no mwimbu w'umusesekara. Hanyuma kandi uwo mwimbu w'umusesekara maze kwegeranywa iyo vyabonetse neza yuko ku isoko ibiciro vyamaze kuduga hejuru biraba ngombwa yuko uwo mwimbu ushobora gusubizwa ku isoko kugira ngo ufashe cyane cyane abakeneye gufungura ibigori biborohere babironke igiciro no vuga kigabanije gato tugeranije n'igiciro twuba tumaze kubona ku isoko cyamaze kuduga. Aha rero nkaca mbona nako byo kwamenyesha yuko mu bushiranganje turiko turabitunganya kugira ngo koko mu minsi ya vuba tuzoheza tubamenyeshe uko ico gikorwa kigiye kugenda kandi bizoca nimwe nyine muzobishikize mwamenyesha makuru nimwe muzoheza mutumigwe muri ico kiganiro kugira ngo mumenyeshwe neza uko bigiye kugenda. Murakoze. Ubu naho tuje ku bibazo byabajijwe umuvugizi w'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu kurindira inyishu ziwe tube turasaba abagenzi bacu bajeje kudufasha kino gikorwa babe baratororokanya abene gihugu bafise ibibazo kuko umwanya wabo usa n'ugeze. Rero Mitera yabajije ati umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje umugambi wo gukura ubucafu mu gisagara ca Bujumbura ati n'umukuru w'igihugu aherutse kubwira umukuru w'igisagara ca Bujumbura ati mu minsi 3 mu ndwi y'akazi akurikirana ibijanye n'isuku bisigura ko mu bibanza bimwe bimwe hacibonekeza imicafu ati mbega koko uyo mugambi uri kuraja mu ngiro. Murakoze. Nitwa Filemon Nkunziza nkabanjejwe igisata cyo kumenyesha makuru mu biro vyanye n'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Nkuko mwabajije ico kibazo uwo mugambi wo gusukura aho tubaye zehodeshe uri kuraja mu ngiro. Murabizi ko ubateye akamo ubwa mbere kubijanye n'isuku ari nyine icubahiro umukuru w'igihugu hanyuma umutambukanyi w'umukuru w'igihugu acafata iya mbere nk'umukenyezi w'imboneza kugira ngo aho tuba aho dukorera hashobore gusa neza kandi murazi ko kenshi abakenyezi usanga bavyumva kare. Rero novuga ko uwo mugambi muri rusange uri kuraja mu ngiro kandi turashimiye ndetse n'abamaze kuwutahura bakawushira mu ngiro ko turamaze kubona abantu no munsi batera isoni gupfa gutagaguza imicafu aho tuba aho babaye aho bakorera bakagerageza kuyegeranya. Ariko kandi ikibazo cyo gusukura aho umuntu aba si kibazo cyo kurindira iminsi myinshi, ni kibazo cyo kwisaha ni kibazo cyo kumwanya ku munsi ku buryo umuntu acerewe usanga umucafu wamaze kugwira. Nico gituma rero nsubiriye gutera kama bariko baratwumviriza bose bumve ko ikibazo cyo gusukura aho tubaye atari kibazo cyo kurindira n'ubunyene naho umuntu ari nahari ko arakorera akarabaho yicaye akaraba aho abagenzi biwe bari akategerezwa gutunganya ahabaye. Rero nkuko ari no mwitwarariko wanyine icubahiro umukuru w'igihugu vy'ukuri nk'abarundi nitwebwe dutegerezwa gufata iya mbere kugira ngo dushobore kwikingira dukingire nabo tubana kuko iyo utari kurashira mu ngiro umugambi w'isuku uri kurakwegera n'abari hafi yawe kandetse naho ukorera. Twumve rero ko iki kibazo twese dutegerezwa kubandanya tugishira mu ngiro kandi duhamagarira n'abandi bose kumva ko ari umwitwarariko wa misi yose. Ikibazo ca kabiri bambajije bavuze ati umutambukanyi w'umukuru w'igihugu haheze imyaka 5 atunganya amahuriro mbega uburyo buva he arashiramo kandi ngo ayo mahuriro maforum atunganywa neza. Ico novuga bwa mbere na mbere nuko urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu PDD Burundi n'urwego rw'igihugu. Uburyo rero bukora muri ayo maforum bwa mbere buva muri leta ariko kandi hari n'ubundi buryo buva mu basahiriza leta narijya musanzwe muzi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise imigenderanire myiza cyane n'abantu benshi. Rero ivyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo ivyo bikorwa uburyo bukora muri ivyo bikorwa bigende neza. Iki naco mwavuze ati vy'ukuri turabona ko
ari ibikorwa biba bitunganije neza. Ico novuga nuko nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe afata iya mbere mu gutunganya ibi bikorwa. Tuba turi kumwe aratwereka igicapo, no kuvuga ko kuva mu vyigwa bizotangwa icivugwa nyamukuru niwe atanga intumbero, imyambaro zambagwa, aho abashitsi bazoshikira, uko aho bazicara vyose, intumbero nyamukuru niwe atanga igicapo, hanyuma bariko barafasha bakayikurikiza. Rero novuga ko ugutunganywa neza kw'ivyo bikorwa biva hanini ku gicapo nyamukuru abariko aratanga, kandi muramaze kubona ko bica bifata umurongo mwiza. Rara majora ariko aratanga intumbero, nico gituma kenshi usanga namwebwe munabibona ko ivyo bikorwa biba bitunganije neza. Murakoze namwe. Muri kano kanya twakire umugwi wa mbere w'ibibazo 10 by'abene gihugu. Umwene gihugu wa mbere. Murakoze. Yitwa Madame Nichimaye Violette. Mwarera mu bushikiranganje bwo kwivuna basi no kwikena bahoze ku rugamba. Fise ikibazo kimwe ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje dukorera. Twebwe nyakubahwa se Barundi mu ihangiro yihaye no gutunganiza bene gihugu bose kugira ngo abantu bari mu gihugu cyo nagira ugendana gahinda mu mutima n'umubabaro. Twebwe rero abakora ubwo bushikiranganje atabasirikare, ariko n'abasirikare baronse uturusho twabo. Haraheze nk'imyaka 2 iraburamwe amezi. Twebwe bashashiraho komisiyo ngo yige ivy'iwacu. Mugayo komisiyo gihimaze ngira ngo barakizi ko atari gito, ntiturabonenye icegeranyo canke se inyishu canke ijambo ry'ihumure ryova muri ico cegera muri iyo komisiyo. Ibibazo vyanje n'ivyo ndabibajije nyakubahwa mu generale avuge ubushikiranganje bwo kwivuna basi n'ukurikirana abahoze ku rugamba. Ikibazo canje nico. Murakoze ukurikira. Ego ikibazo ciwanje banza mwidondore. Nitwa Nikuri Fanueli, nsanzwe nkukira ubushikiranganje bw'indero. Hanyuma hanini yanagomba kubaza umugambi leta yigeze kugira ugushwiragiza abigisha bimwe bitaro deploiement baja gufasha mu zindi ntara, cyane mvugira abigisha bagiye mu zindi ntara uburyo batigeze bibukwa na gatoyi. Aho bigisha amasezerano yari ahari tukivuye ngaha tugiye baradusezeraniye, murazi ko byaciye ku rwego rw'igihugu cyose, baradusezeranira yuko twebwe tugiye turababaza tuti tuzogaruka gute. Baratwishira bati umviriza, akagira umwigisha azopfa muzoca muja muragaruka, akagira umwigisha akukuruka muzoca muja muragaruka. Mugabo twaraguye mu gahundwe tubonye dutanguye gusubirizwa tukihava. Abadusubiriye rero nta wuzi iyo baciye, bari kubanza bagaca nabo nyene ku rwego rw'igihugu muko basubira muri ivyo bibanza twavuyemo. Ikihari rero nukuri iyo twagiye ntitworohewe, nta ndaro twari dufiseyo, nta bene mama twari dufiseyo, twashikiye mu bukene butagira uko bumeze. Songora mutomore neza. Yego mumbabarire, twarababaye tubonye nukuri abigisha twagiye mu migwine. Hariho abaciye baheba akazi ubwo nyene ntibiriwe baragenda. Ugabo mudasiguye cyane mwe musabike. Twebwe dusaba yuko yari byo vyose nta muntu yova ikarusi twe twararenze izindi ntara. Nk'abantu baturengeje Gitebwe bakadutwara ikarusi, abandi tukaja ahantu nabeneho batahazi nk'imakamba, ahantu bita Inkaramanyenye, ukahabaza nabo nyene bakavuga ngo ntaho bazi. Twebwe rero nukuri turavye uburyo bwacu bwahoneyeyo. Inka twari twaraguze twaraziriye zose, warafise agaparisere yarakariye, abasigayeyo baragwaye, abandi akazi bagatereye mu nzira
twebwe ni ukuri turasaba twari twanezerewe umushikiranganje avuze ati tugiye kuraba uburyo tubagarukana mu ngo zanyu mugabo ni ukuri nabyo gere ntibimaze turavye uburyo twababariyeyo ego nukuri muko murasigura cyane yego nimutomora ikibazo hama yego twasaba yuko twasaba umushikiranganje nkuko yari yateye intambwe yuko tuvayo uko twagiye mu zindi ntara kuko twabonye batangura kuzana ba hafi ukamengo niyo baba bayikurusha abagiye mu zindi ntara murakoze cyari ico kibazo cacu murakoze kwizina nitwa Bamboneho Tasiana hanyuma ikibazo canje ndacerekeza ku mushikiranganje w'ingo n'imiryango hanyuma rero ikibazo fise ni kuvuga ndazi mu mategeko ko kubana n'umukenyezi ari kubana n'umukenyezi umwe ariko rero aho tugomba ngo mudufashe kuko abo bakenyezi hari haba ariko baratugora je ku ruhande rw'iwanje maze imyaka 15 atamukenyezi turi kumwe hanyuma rero cantangaje nuko kuvunye naho mpagaze ngaha bazanye uwo mukenyezi bamushira mu nzu bamaze kumushira mu nzu ndabaza batwara ati uyu muntu yaje ngaha kugira iki jewe maze ivyo bihe nibirereye abana ndagenda ndabwira buramatari ambwira ngo zoza kundabira izo ngorane none rero banyakubahwa je nagomba mumfashe mu nkure ko uwo mukenyezi ko jewe ikibazo canje nta numwe atakizi murakoze ariko twibutse abenegihugu bafite ibibazo twibutse abenegihugu bashaka kubaza ko twari twababwiye ko ufite ikibazo kimuraba wenyene yoza regera abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu abakurikira rero twibaze ko mufise ibibazo biraba abenegihugu muri rusange murakoze nitwa Manirakiza Gerard umuhanuzi mu biro by'ubugenduzi bw'indero aha mu ntara ya Bururi mfise utubazo tubiri twose ndadutumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'indero akabazo ka mbere kerekeye umugwi w'abanyeshuri bari baronse bourse zo kuja kwiga muri Algeria mu gihugu ca Algeria kubera ko bari baronse amanota meza muri examen d'etat edition 2022 mu ntango bashika ku 58 nimba ntihenze bonga hanyene muri no ntara oya ni mu gihugu cose umugabo barimwo umwana w'umwishwa wiwanje baratumwe kwitegura no kurondera amapiza ariko basigaye nk'indwi zibiri ngo bagende harongewemwo abandi bagera ku 200 hageze rero ko bagenda bagiye mu migwi ibiri umugwi wa mbere warugwiriyemwo bamwe bongegwamwo ico gihe uwo mugucura agenda abandi babwiwe kurindira haciye imisi mikeyi haragiye umugwi wa kabiri hacasigara abana bagera ku 26 nimba ntihenze babwirwa ko bazogenda kwituru igira gatatu iyo troisième tour rero ntiyasubiye kubaho umwaka uraheze barindiriye baragiye kubaza muri bureau de bourse stage babwiwe ko bariko babaronderera ikindi gihugu kubera ko muri Algeria ibibanza vyo bavyaciye bihera none twashaka kubaza aho vyo babigeze bo kwizera canke bozeruka ko batakaje vyinshi mu kwisigira gusiba bagatakaza n'umwanya kuko ntibabaye bakija kwiyandikisha mu makaminuza yo mu Burundi kuko bari biteze ko bagira baje kwiga hanze ubwo ntiboshumbushwa bakarondererwa koko ahandi bagahegwa ko imbere yo kurungika abo muri edition 2023 canke abo muri edition 2024 ico ari kibazo ca mbere akabazo ka kabiri kerekeye umugwi w'abana barungikwa kwiga mu bisata vy'indimi n'ubuhinga inyuma y'ishuri shingiro abanyeshuri benshi
basa n'abahunga ivyo bisata uno musi ugasanga mbere hamwe hamwe bitera vyifuta bakarondera bagahurumbira amasection pédagogique canke section technique canke économique abana banka ivyo bisata vy'ubuhinga n'indimi kubera udatoye examen d'etat ntabona neza ingene azoronka akazi ka leta nimwo kwiyumvira kugarukana formation pédagogique kugira abo bana baronke qualification gutyo bashobore kuronka ingene bashobora guhiganirwa akazi nk'abandi. murakoze namwe twakire n'uwundi. ego je nditwa Ndayiragije Ernest sanzwe mvuka muri komine Nyanzarake ku mutumba Buheka. Twebwe ndumwe mu bene gihugu baserukira ingo 22 aho uko duheruka kurenganywa mu mwonga twari dusanzwe turanguriramwo imirimo yo kurima na cyane igiterwa c'umuceri n'intori insogoro ibiterwa bishobora kurima mu mwonga. Aho uko haje umugabo avuga yuko uwo mwonga ari guyiwe mu gihe twebwe uwo mwonga twawukoreramo tuzi ko ari umwonga wa leta ndetse n'ikibimenyamenya uwo mwonga usanzwe urimo amaborone ya leta ndetse n'ishirahamwe FAO ryarawugazuye riradushiriramo amakanevu kugira ngo tworoherwe kuvomerera ivyo biterwa vyacu. Aho uwo mugabo yakoresheje ibintu vy'amagendera afatikanije na bamwe bo mu ntwaro na cyane mu gutuma urutoki musitanteri wacu wa komine Nyanzarake mu kumuha intege mu buryo bwo kugira ngo atwomore mu uwo mwonga. Ubu gushika uyu munsi twebwe uwo mwonga ntidushobora kuwuranguramwo umurimo n'umwe ndetse abene igihugu bateteranywe donc indimo bateteranywe imbuto mu minwe ndetse n'ifumbire babuze ico bafata n'ico bareka. Twasaba mwebwe inzego guhagurukira ico kibazo kuko ni kibazo c'inkora mutima mu gihe nk'iki na se warundi yaduhimiriza gukura amaboko mu mpuzo. Je kibazo canje cari ico. Mukibajije nde? Tukibajije umushikiranganje ajejwe ivy'imyonga n'agataka kuko uburimyi n'ubworozi cyane uburimyi n'ubworozi. Murakoze. Mbega ikibazo kigira kabiri mbega uwo mwonga woba washinzwemo amaborone ya leta ari umwonga w'umunyagihugu? Ego yavyumvise maza kuronka inyishu. Mbega gatoya mutaragenda uwo mwonga mutwibutse mwavuze ngo witwa gute? Uwo mwonga witwa Nyabarere. Nyabarere. Ego. Wo muri komine Nyanzarake. Uwundi? Murakoze, jewe nitwa Kabura Boniface serukira ishirahamwe Kopake Burundi. Ishirahamwe ndi? Kopake Burundi. Amafaranga angana imiliyoni 10 yagizwe imbohe muri parike ya Rumonge aca habwa urubanza muri TGI ya Rumonge nimero RC 391 ku itegeko rya procureur wa Rumonge. Ayo mafaranga yategerezwa kuja mu kiga ca Kopake atanzwe n'ishirahamwe Cooperative Jerome Company ikorera mu ntara ya Rumonge. Gatangwa n'ingwate habanje gutangwa ingwate y'imodoka yo mu bwoko bwa Probox. Ayo mafaranga n'ubu naragiye ndabaza procureur wa Rumonge ngiye kumubaza nti mbe amafaranga yonshikira gute canke yazimiye gute mu duho muco. Jambo yavuze ati umuntu yavuze ibyo bintu abongeye kumufunga acara mutaburiza konvokaje ko ntiba mandada mena ariko ntiba yakimupfunga no tubanaye tubaza iyo amafaranga yagiye. Turasaba abijeje na cyane mushangaji bw'ubutungane batubarize ayo mafaranga iyo yagiye kuko turayakeneye. Gisata cya OBR turagiheraniye nta mahera twe dutanga. Ariko murafise ivyemezo ko ayo mahera yashitse muri parke ya Rumonge? Ego imodoka y'ingwate yabikije mu gipolisi yagiye bare no wayi bapfunze aba muri kubi we yaduseze yatubwiye yuko amafaranga yarishe
ivyo turafitiye ivyemezo. murakoze. Ikibazo gya kabiri duga kwijambo. imodoka plaque udomeje a numero 97 irindwi n'imwe yibwe mu gisagara ca Bujumbura ikifatirwa muri parike muri quartier Swahili zone na commune n'intara Rumonge mu rupango rwa Edi Bikari akaba ari nawe atwara iyo quartier. Inyuma y'umwaka iyo modoka yibwe Edi Bikari akaba yarafashwe mu nyuma ataratorokeshwa. Dusaba ko iyo modoka yova muri parike igasubira mu bikorwa byagenewe projet yacu. Yari imodoka yande? Imodoka y'umushoferi dukora gukoresha. Turi kumwe no ngaha yari mu twari kumwe ngaha. Ni yishira hamwe ni y'umuntu. Niyo twakoze ni umuntu. Musaba ikirere. Dusaba ko iyo modoka yogaruka mu bikorwa yateganijwe. Hari umwana apfunzwe mu turi kumwe yitwa Ezekiel apfungiwe ku Murembwe ariko azira gutabaza umuvyeyi wiwe. Ico ni kibazo kigira gatatu. Kigira gatatu. Oya tumwemerewe bibiri ahubwo gatoya mutubwire iki kijanye n'imodoka uwo mwakibajije. Aho fari muri parike mu cyane mu gisata cy'ubutungane. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kabura Omeri nkaba mvuka muri zone Gasanda umutumba wa Kiganda muri commune ya Bururi. Rero nkaba ndi no mwishira hamwe koperative Kerebuka muri w'ikawa. Ifise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku mushikiranganje mu vyajejwe harimo ivy'amatara. Nkongera nkacerekeza no kubakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. No kuvuga twebwe muri 2009 nyakubahwa umukuru w'igihugu yarashiye kuri uwo mutumba wa Kiganda. Ahashiye arabona yuko ahantu hakeneye amatara. Arayatwemerera ayo matara. Asharahindukira mbere abwira umushikanganje bari kumwe atahantu nzobone mu minsi mikeyi haka amatara. None rero gushikana no munsi ayo matara twarindiriye amaso ahera mu nzira. Aho mukeneye amatara hitwa gute? Ni ku mutumba wa Kiganda muri zone Gasanda commune ya Bururi. Rero gushika no munsi rero ntidutahura ishatumye ayo matara ataboneka aho hantu kandi twayemerewe na nyakubahwa umukuru w'igihugu. Ikibazo ca kabiri ndasherekeza ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, hanyuma n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muti nikibazo giki? Twebwe abene igihugu baragiye hamwe barenga gatoyi amajana 4. Barabona yuko umwimbu w'ikawa bafise gudakingiwe neza kandi batoroherwa no kuwushora. Rero basabaje hamwe bashinga koperative kugira ngo begeranye uwo mwimbu wabo. Muri 2017 umwimbu twarawegeranije. Ikawa zimaze kuma ziraja muri Sodeko barazikobora. Isho gihe rero abari babijejwe shari gisata Arfike kirarondera abaguzi zo kawa zacu barazigura. Isho gihe twaguriwe n'abaguzi babiri. Umuguzi wa mbere yatwaye qualité supérieure yitwa Marguerite Risingeri yakorera ishira hamwe Li Arrive ryo muri Kenya. Ikawa zindi zatwawe no witwa Sentema yakorera ishira hamwe company RTD Kampala Uganda. Rero uwo muganda yadutwaye les cartes inférieures gushika n'ubu ntitwasubiye kumubona. Tubajije abatwaye twatumye badukurikirana iyo mwimbu
batubwiye bati ubu bamurondeye ku telefone ntibamutora rero ntivyatevye haragera igihe leta ituronderako amakori yayo bararungika abo muri antikoribisiyo baraza kutwirukako baje kutwirukako mugabo harabayemwo bamwe bashavuga bati yamara uwo muntu sentema barabahenze sinumuganda batahubwo n'umunyakirundo none rero tugasaba yuko nkuko izo kawaza twazishoye bishiye mu mategeko abari bahagarariye igisata shikawa bo dufasha kurondeza uwo muntu kuko baramuzi kanatsinda nibo bamuhaye n'uruhusha rwo kugura izo kawa ariko mushaka barinde neza na neza bishuriza kuko mwabuze abantu batatu ubushikiranganje bujeje uburimyi n'ubworozi bw'imigenderanire hamwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mushaka muri abo bose abarinda bishuriza kubera yuko bijanye n'igisata c'uburimyi twasaba umushangaje w'uburimyi n'ubworozi ko yofata mu minwe isho kibazo hanyuma ikabaza kabiri le carte supérieure zatwawe n'umukenyakazi uwo yitwa Marguerite Risingeri yadutwaye witone 748 kilo asha azigura yadutwaye 30 tone pardon yadutwaye 30 tone 820 kilo isho gihe yaziguze $74,000 716 rero izo kawa zimaze kuma tuzishoye ziri muri arifika yizifise mu minwe nyakuba mukuru w'igihugu yashategeka amabanke yuko botanga ingurane ku makoperative kugira ngo abene gihugu bashobore guhembwa isho gihe Interbank yaraduhaye ingurane iraduha 15 miliyo iduha izo 15 miliyo uwo muguzi w'umukenya ashagira ati kugira ngo ikabazi sohoke imbibe z'igihugu manze muturihira ibisabwa muri arifike hasharavamo muri ayo mafaranga y'abene igihugu haravamo 30 miliyo barariha ivyo bintu byose byasabwa ikabazi saziragenda muri ico gihe rero yavuga ati dandeso mene amafaranga azabanda yabahereje ntivyatevye yaraturesheje alariha $30,000 muri 74,716 ayarishe arashikira mu banki nkuru y'igihugu berube nayo irayashira mu marundi irayarungika muri Interbank kwa twifitiye ideni ayo mafaranga ishera yagumya twebwe nta twigeze tubona twavyumva ko amafaranga yatanzwe rero ayasigaye twarinde turahebura isho gihe ntitwareza amaboko mustanteri buramatari twarabamenyesheje n'amaketi turayandika ariko turumva ni birebire domako ikibazo mwipfuza ko babafasha uno munsi murakoze ikibazo twifuza kuko ishoge twari tuyarufike turitura abashikiranganje ndetse n'umukuru w'igihugu twaramwandikiye ikete nubwo tutazi ko ryamushikiriye rero n'umunsi dusaba yuko abarongo burimi n'ubworozi twarabashira ikete nabo nyene turanishikirayo baratwereka biro doliers Bujumbura twatepoza iryo kete bashobora tubwira bati umushikiranganje ni yavi Gitega kahasha iryo kete azorisinyako iryo kete rero mu kwagiye kwishuza baratubwira ko yaje aradisinyako nabo bashobora rinka mu mushikiranganje bw'imigenderane y'u Burundi n'andi makungu none rero naho nyene twarabuze kuntu vyogenda ubu hageze ko bashaka tubwira bati gene mwiture ubutungane none rero twashaka dusabe abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu bafadikanije nabo burimi n'ubworozi ko bodukurikiranira ayo mafaranga y'abene gihugu kugira ngo ashobore kuboneka hanyuma ayo mafaranga abonetse bongere bayifate mu minwe ko abanyagihugu bato bashe bavugana na Interbank kuko Interbank uno munsi iriko iratuburanya kandi dusaba ibintu by'agashamutwe hamwe mafaranga naho baguze baramuka bayarishe umenga yo hava herera muri iyo banki yabo abene gihugu bakabura isho nabo batahana no kuvuga baradusabye ngo amafaranga yabo tubaheraniye barasaba intérêt de retard za 8% par mois à partir d'octobre 2017 mushabuka meza heze ukuntu byava bigenda ikibazo cyanyu ngira bacumvise murakoze cyane murakoze yego twakire n'ubundi murakoze je nitwa nibibona Edouard bakaba bantazira Bavaria sanzwe ndi mu ndongo